Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu, igenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nyemerera nguhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nyemerera nguhe mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe naho utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Nk'uko twabibahaye mu nkuru ijanye n'ubwicanyi bwo kuwa 11 ndetse na 12 Kigarama 2015, amakambane niyo yagize uruhara rudasanzwe muri ubwo bwicanyi. BSPI, API, BEA ndetse na Camp Muha. Abandi bafashije zari imbonerakure n'iperereza. Hariho n'abandi bategetsi bafise ivyo babazwa bijanye n'ubwo bwicanyi. None ubu bageze hehe? Colonel Dominique Nyamugaruka yatwara BSPI ubu afise ipete rya General de Brigade, harongoye intara ya mbere ya gisirikare Première Division. BSPI ni ikambi yacungera Perezida Nkurunziza, ni ikambi yakoze amarorerwa menshi mu kiringo ca gatatu, arimwo kwica no kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Dominique Nyamugaruka yari muri batatu bari bajejwe guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu baba mu makaritsiye yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Dominique Nyamugaruka ntarigera abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu, harimwo ivyo ikambi yatwara yakoze kuwa 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2015. Koloneli Alexandre Muyenge batazira Manarex yatwara ikambi idasanzwe y'igipolisi bita API hijejwe gucungera inzego. Iyi kambi nayo nyene yari ifise igice gicungera Perezida Nkurunziza. API yarakoze amarorerwa menshi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bamwe mu bicanyi bayo bari ivyamamare mu kiringo ca gatatu, bari bararekuriwe kwica no kunyuruza abantu mu gihugu cose. Hano abantu baribuka abantu nka Brigadier Jonas Ndabirinde, Caporal Claude Nijimbere batazira amatwi n'abandi benshi. Iyi kambi yaravuzwe mu igandagurwa rya Zedi Feruzi, Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe ndetse n'abandi. Iyi kambi yarakoze amarorerwa muri rimwe kabiri massacre. Alexandre Muyenge afise ipete rya General de Brigade muri kino gihe aracarongoye API, harongoye kandi ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Ntarigera abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu no mu bwicanyi bwo kuwa 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2015. Colonel Desire Uwamahoro yararongoye ikambi idasanzwe y'igipolisi BEA ijejwe kugwanya imigumuko. Iyi kambi idasanzwe yashizweho na General Guillaume Bunyoni mu kiringo ca gatatu, aca ayiha umuyoboke wiwe Desire Uwamahoro. Iyi kambi yarakoze amarorerwa mu kiringo ca gatatu, haba mu bwicanyi canke kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Desire Uwamahoro yarafashanya kandi na Dominique Nyamugaruka be na Alexandre Muyenge mu bikorwa vyo guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, bari baba muri karitsiye yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Desire Uwamahoro ntiyigeze abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza no mu bwicanyi bwo kuwa 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2015. Muri kino gihe hapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi, yagirizwa ko yashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye afashanije na General Bunyoni. Majoro Pascal Minani batazira amababa yararongoye ikambi ya Muha, ni nawe yarajejwe ibikorwa vyo guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu makaritsiye yo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Majoro Mababa yarakoze amarorerwa mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri kino gihe hafise ipete rya Lieutenant Colonel. Ntituzi ikamba atwara, ageze mu bikorwa vy'ivugabutumwa mw'ishengero rya Pentecote. Mababa ntarigera abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza no mu bwicanyi bwo kuwa 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2015. Majoro Marius Gahomera batazira Gakoryo yatwara ikambi y'amajana 221 ifise icicaro mu Ruyigi.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu iyi kambi yarungitswe gukorera mu bice vya Mugongomanga, Mukike ndetse na Mugamba. Muri ako karere Marius Gahomera yarakoze amarorerwa harimwo kugandagura no kunyuruza abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ku wa 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2015 ku mugoroba Majoro Gahomera yarasohoye mu gasho k'igipolisi mw'Ijenda abahungu indwi bari bafatiwe mu gatondo i Mujejuru. Iryo joro yaraye abishe ibiziga vyabo abita mu Kanyunya muri komine Mukike. Marius Gahomera ubu afise ipete rya Lieutenant Colonel harabandanya kurongora ikambi. Marius Gahomera ntiyigeze abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza no mu bwicanyi bwo ku wa 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2015. Denis Karera yararongoye Imbonerakure mu mwaka w'ibihumbi 2015. Imbonerakure ivyo zakoze ico gihe ntibigira izina. Imbonerakure zarishe, zaranyuruje abantu, zarafata ku nguvu abigeme n'abakenyezi bitwa ko badashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, zarakora iterabwoba mu mitumba no mu makaritsiye nka hose mu gihugu. Muri rimwe kabiri massacre Imbonerakure zabandanije amabi zari zisanzwe zikora. Denis Karera ntiyigeze abazwa ayo marorerwa. Ubu ari mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu. General Major Etienne Ntakarutimana batazira Steve yari umukuru w'iperereza SNL mu mwaka w'ibihumbi 2015. Urwego yari arongoye nta mabi rutakoze mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza no mu bwicanyi bwo ku wa 11 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2015. Etienne Ntakarutimana ntiyigeze abazwa ayo mabi. Muri kino gihe Etienne Ntakarutimana afise ipete rya Lieutenant General. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 yarabogojwe mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu hajejwe ibibazo vy'igisirikare. Ari mu bantu bacunzwe cane n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, bumukeka ko afise umugambi wo kubutembagaza. General Guillaume Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano mu mwaka w'ibihumbi 2015. Niwe yari umutegetsi wo hejuru yarajejwe umugambi wo guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Amabi yakoze ntawo yavuga ngo ayaheze. Yaranafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ayo mabi yakoze. General Bunyoni ntiyigeze abazwa ayo mabi yakoze. Perezida Ndayishimiye yashitse amugena kuba umushikiranganji wa mbere. Muri Nyakanga 2022 Bunyoni yarabogojwe. Muri Ndamukiza 2023 naho yarahagaritswe yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ubu ari mw'ibohero rikuru rya Gitega. Colonel Gaspari Baratuza yari umuvugizi w'igisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2015. Niwe yakoze ubuvugizi bw'ubwicanyi bwa rimwe kabiri massacre. Ubu afise ipete rya General de Brigade harongoye ishure rikuru ry'intwazangabo Iskamu. Freddy Mbonimpa yararongoye igisagara ca Bujumbura. Inzego yararongoye nizo zatoye ibiziga mu mabarabara ya Nyakabiga, Jabe ndetse na Musaga, bijanwa guhambwa mu bibanza bitazwi, vyongera bitabwa mu binogo rusangi. Freddy Mbonimpa muri kino gihe ni umuyobozi mu biro vy'umuhuza Ombudsman. Turabandanya gusaba ko bano bose babazwa amabi bakoze muri rimwe kabiri massacre. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza uko yakabaye ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko ubukene bw'igitoro buriko burabandanya bwibonekeza. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bitaborohera kwiyunguruza. Bamwe bamenyesha ko bahitamwo kugenda canke kuva mu buzi n'amaguru. Abagendesha imodoka zunguruza abantu bazigumije muhira, abandi ku bituro. Bidoga ko agahombo ari kanini. Bose basaba leta gutorera umuti ico kibazo kugira imirimo ntibandanye guhungabana. Ishirahamwe Parisemu ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo risaba leta kugira ico ishikirije kuri ubwo bukene bw'igitoro. Faustin Ndikumana rirongoye abona ko leta yokora ibishoboka vyose kugira amafaranga mvamakungu. Avuga ko hari mu ndwi zibiri reserve de change aje ku mezi abiri canke arenga. Kubwiwe ishobora gusaba ingurane canke y'imfashanyo kugira ico kibazo gitorerwe umuti.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turagushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.